Corneille Nanga umwe mu bayobozi ba AFC M23 imbwebwe sasarambwe RDF inkotanyi abasogosi akabari ari waserukira AFC ico twita alias Fleuve Congo agiye kwiyunga n'imbwebwe za Sarambwe M23 acaba umukoordinatere umuhuza bikorwa kumburengera ko twovyita mu Kirundi ubu ari mu marira menshi cyane inyuma yaho amenyeye inkuru ko Amerika yavuye mu mifyino ikaja kubihanangiriza ikongera ikabishira mu ngiro. Bimeze gute? Biravugwa ko leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kuduza kandi zifise ibigaragaza ubushitse abanyamerika barabwiye u Rwanda babwirana AFC M23 ko bafise amasanamu kandi bashoboye kubigaragaza hari mu nama ya ONU nimba ntihenze inama y'umutekano ya ONU ariho babwiye ko bafise ivyemeza bashoboye no kushira ku mugaragaro babandanije bananirana canke banana bigira ibi navyo benshi ntibabitahura kandi naye babwiye no mu kiganiro giheruka ko bamaze kudebukirwa na strategie y'abanyamerika aho bavuga ati mbega abo banyamerika so batumye Paul Kagame uno musi rigikico duha icizere ko bagiye gukora ivyo baravuga bagiye gushira mu ngiro iyo migambi yo kwirukana no gukura AFC M23 imbwebwe za Sarambwe mu burasirazuba bwa Kongo. Vyarangiye bisa nibibaye kuko turacari ko turagira amatohoza yimbitse ko izo satellite zarungitswe ariko Corneille Nanga marira yiwe yoyo yamaje kuja ku mugaragaro aho atabaza avuga ko Amerika yabavogereye kuko yarungitse ikintu citwa Azalea andi bakavuga ati Azeya. Rero ibi navyo ngo nibiki biri muri systeme ya BAE B na A na E. Iyi systeme rero ni systeme ikoreshwa na Air Force, ni systeme satellitaire iri très poussée kandi ifise ngo na intelligence artificielle. Ibi babikoresheje ngo babikoresheje mu gihe bamaze kubona ko u Rwanda n'izimbwebwe za Sarambwe ico bavuze cyose baba bashaka kwisobanura, baba bashaka guharira no gushaka gusaba ivyemezo. Babadugirije satellite ngo babadugiriza n'amadrone kandi ngo akora 24 sur 24 7 jours sur 7 jours. Aya ndiko ndababwira amakuru niko ndabashikiriza ni proposa Corneille Nanga yidodomba ndabashikiriza ngaha namwe mu vyisomere avuga ko Amerika yabadugirije irikira bakurikirana na systeme ya de surveillance iri très poussée kandi iri très sophistiquée aha ngo umuntu umwe wese mu baciriwe urubanza ndabutse ko Corneille Nanga yamaze gucirwa urubanza mpuzamahanga ba Sultan Makenga n'abandi benshi mu bayoboye AFC M23. Aha rero ngo Amerika yabikoze kugira babwira ati mwabonye rero ubu na video dushaka tuzozigaragaza ubu akaba ari uruhagarara muri AFC M23. Aya namakuru atohoje neza kandi amakuru atavumbi ririko. Iyi rero ngo Azalea ikorana n'ibintu bita ngo low earth orbit satellite system iri muri ico gisata ca BAA. Murashoboye kuja kuri internet mukaja kuverifya. Narababwiye ko je nta kintu cigihwa canke isaku ndabazanira. Ibi bikaba biri muri technologie de précision et de traçage de la surveillance des USA sur AFC M23. Aha rero birashoboka ko yoba ari pression yindi, si strategie ya pression yindi bagize kugira bikunde bave mu burasirazuba bwa Kongo canke usange Amerika yamaze kudesida kuba karaba burundu nta blague bikarangira aka kantu babazaniye kataborohereje. Iruhande yaya makuru muri Uganda harabaye inama itumwe ko na Museveni Yoweri Kaguta. Bigenda gute? Hari kugenda Burundi, Kongo, Kenya, za Sudani, za Tanzania, eka ibihugu byose byo muri kano karere ka EAC n'ibiri muri Grand Lac. Ariko byarangiye igihugu cy'u Burundi kidahonyoyeyo. RDC mwarabonye ko Facibeto bamugobereye yakoresheje ivyo bita Zoom video conference. Hanyuma icatumye jewe mbona nta wantumye kuri leta y'u Burundi ariko ubusesanguzi nuko nyene ni analyse, on fait des analyses. Ico mbona catumye leta y'u Burundi idahonyorayo ni kintu kiri simple n'umwana mutashoboye gutahura. Igihe baca gusinya amasezerano y'amahoro itariki zino z'ukwezi kwa12 umwaka wa 2025 i Washington DC, hagiye Paul Kagame hagenda Tshisekedi, haca haba ubahuza uhagarariye amasezerano ari Donald Trump ariwe leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma abari hajya nk'abapare canke nk'ivyabona nk'ababahagarikiye nk'abavuze ati aya masezerano twabonye kungene yagenze, harimo umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, son excellence, his excellence
General Evariste Ndayishimiye. Ijambo yavuze niryo jambo ryonyene ryakumpumuye abantu bari muri sare, kuko wewe nta bintu ngo urumva yarabashimiye muri rusangi, arashimira initiative ya Donald Trump na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arashimira abitavye, arashimira ivyo bihugu byose ko vyagize eforo, mugabo acababwira nk'abana biwe b'imfura, abwira ati we muhungu wanje nawe muhungu wanje, ibi bintu by'amasezerano muje gusinya mumenye ko kuyasinya ari kimwe, ariko kuyashira mu ngiro ni kindi. Niko yavuze His Excellence nyene icubahiro General Evariste Ndayishimiye. Abatabonye reresi murambwira ndayishira muri groupe, yavuze neza mu ndome nkuru avuga ati gusinya amasezerano ni kimwe, ariko kuyashira mu ngiro ni kindi. Babusesanguzi bwanje siniko ndaza kumodifya ivyo nyene cubahiro yavuze kuri bwa busesanguzi bwanje, ndavuga ko yakarababwira ati umviriza imikino y'u Rwanda turayizi, aya sa amasezerano ya mbere u Rwanda rusinye, barasinye imbere ya George Bush, barasinye muri Afrique du Sud, barasinye muri Angola, barasinye muri Qatar, barasinye muri Tanzania, barasinye muri Kenya, barasinye hose Amerika, barasubira barasinya byose byarangiye. Amasezerano Kagame asinye na Tshisekedi yo bara amasezerano agira nka 6 canke 7 canke 8. Murumva ko gusinya amasezerano iwiwe ni game kandi ni system ya retardement kugira ibintu bibe birayangara, aba araprofita ivyo yishakiye. Kimwe rero muri ivyo nuko babonye nta nyungu yo kuguma baja mu masezerano, ahubwo amasezerano message ya absence y'u Burundi ivuga ubutumwa bumeze nkuko selon les analyses, ivuga ati turarambiwe no kuguma tuza gusinya amasezerano, ibiganiro, mediation n'ibindi bigenda bitandukanye. Mbe mediation zihari, izi mediation zihari mwarazisuzuguye, mediation ya Qatar mwarayisuzuguye, mediation ya Etats-Unis n'amasezerano y'amahoro baheruka gusinya mwarayasuzuguye. Nibabanze bashire mu ngiro biriya, hanyuma tubandanye dukurikirana ibindi. Ibintu byanje byo kuguma ngo Uganda ngo Qatar Amerika mujuragiza abantu ntitubikeneye. Tshisekedi barasivye, ariko kumbure ngira baramugobereye, sinzi umuntu yamugobereye acaja muri video conference, ariko na Rwanda babwire ko abasivye bose nimba ntihenzume ngo na Tanzania ntiyagiye, ariko on va vérifier, ariko Rwanda babwire ko kimwe mu bucatumye abasiba amasezerano canke izo nama zo mediation za Museveni d'abord aratungwa gatoki mu bari muri Empire Hima, mu ba promoter canke abatanguje i projet za Empire Hima arimo, muri ko bari murasazwa bwa Kongo arimo. Ikindi naco mbega ko muri ko murahamagara kuyaga banze urgence ni kuyaga canke urgence ni kubanza kuja gutabara, mbega nka EAC bimwe namara babwira EAC itumari iki, isoko rusangi ryaranse, ifaranga rusangi ryaranse, nibindi vyinshi byo muri EAC nta kintu na kimwe mbona nk'inyungu, kuko gushwana no gushwana imbibe zirugagwa sinzi ni kwifatira mu gahanga birakwa kundi nyene. Inyungu yo muri EAC ni yihe? Ababona koresha nka bitahura kunsumbya ni muzo muri commentaire mumbwira inyungu iri yo muri EAC ni yihe. Ico ni kimwe, hanyuma turagenda tubamenyesha ko nkuko nari nabibabwiye itariki 24 z'ukwezi kwa 12 birashoboka kari ku munsi wejo no musi itaki 23 z'ukwezi kwa 12 Amerika nkuko nari nabibamenyesheje yandenditse amakete isaba abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu bimwe muri Afrika, ibihugu bitari bike, aba diplomate bagera ku 30 n'abarenga bazotaha mu gihugu cari cabarungitse. Aha ndavuga ko harimo Rwanda, Uganda, Senegal n'ibindi bihugu bigenda bitandukanye. Aha u Rwanda rero rukaba rwagize reaction ruvuga ngo muduhoye kumbure ko mutwagiritse toujours, nico gitumira ya satellite bayidugije hageze ira technologie de pointe ya surveillance, kandi ngo bagenda baratrasa ngo umuntu ngo barashoye kwirirwa ngo umunsi umwe, igituma Colonel nanga yagize ubwoba ngo barashoye ngo kwirirwa umunsi umwe bari ku muntu umwe biga reaction uko akomanda ivyo akora. Nibavuga ati turabona umunsi ubwicanye ukungene bica n'aba mode operatoire yabo byose barabifise, kuko ngo ni technologie de pointe iraraba imbunda arizo nkoho, ama drone, indege de chasse. Urumva ni système de surveillance iri base ku ntambara,
yaba yo mu kirere yaba hasi kwisi. Umva ko ni ikintu giteye ubwoba wumvise ko kiri hejuru yawe canke kigucunga mu buryo wenyene udatahura. Rero u Rwanda ngarutse kuri ibi vya kuifudrowinga aba Yabasize n'aba konsila, u Rwanda rwagiye kwitwaza kwa kundi nyene rutabura iskize ruvuga ngo badohoye ko twagirizwa toujours ngo ibi bakoze ngo babiteranije ngo vya abaye affected n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo bigira beranda. Ariko na Rwanda bambwiye ati ntaco kwigira umweranda, burya urabesha ugasubira ukabesha ariko birangira intenderi isheshe ubufu canke isheshe umuti. Ikindi naco gituma catumye Amerika iba ahaje gusumba ni ca kindi nababwira ko hari abantu abanyarwanda barenga 38,000 bararenga 38,000 abanyarwanda bari muri leta zunze ubumwe za Amerika bariyo nk'abakongomani. Je rero ndashaka akagace aka kantu nyene ababangutse muze mukankatire mukandungikira abanyarwanda mbaza abanyarwanda u Rwanda ni gwitse kweki mufise complexe d'infériorité. Mugiye muri Amerika mugenda muri abakongomani, mugiye mu burasirazuba bwa Kongo mwita abakongomani. U Rwanda rw'iwanyu mururirimba ko ruteye imbere, muririmba za visit wote mavunja n'ibindi vyinshi, muririmba ngo musupportinga ngo amatimu ngo akomeye, muririmba ngo mvise ngo amabarabara asa neza n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ni gute none mugenda muri Amerika mukagenda mwivye mwagize ibintu bita usurpation d'identité, mukagenda mwise abakongomani? Sasa in honte, emera u Rwanda rw'iwanyu, emera ID yawe, emera identité yawe. Ni wabona Jeffrey Hilo patriote ahantu niyise umukongomani, ahantu niyise umunyarwanda, ahantu niyise sinzi kinakiriye, muzoce muvuga ati wewe sinzi no kwa Rojante ko noba nkihaja ariko nzoba namaze kurengerwa, nzoba namaze kuzima kuko nimwe mu mpumeka no Burundi. Twaragiye turajabuka turazunguruka turamara imyaka ahantu na hariya, ariko ubwo bwene gihugu nka kumwe kwa ba Antoine Kaburahe birukira gutora ubwene gihugu bw'Abirigi. Ariko hari impamvu birukira gutora ubwo bwene gihugu ni kugira amanyanga baba barimwo n'ivyahindukira bace baronka igihugu kibafata hamwe. Udashoboye kuja kumubwira ati duhu uwo muntu ko acha kubwira ati uno mubirigi turamusangiye, niba mufise ukuguru kumwe ukundi kuguru turamufise. Uko niko bimeze. Hanyuma hagaragaye akareresi k'abawazarendo ba Yakutumba, nababwiye ko baragiye hamwe baririmbura ngo bumva gasuzuguro amajambo yizi nkotanyi bwebwe za Sarambwe. Aba RDF abasogosi b'u Rwanda barashavura baravengetwa. Mwarabonye ko muri Uvira batanguye kugaba ibitero mu mice genda itandukanye, ntigwitaha ntivyoroshe nkuko byagenze muri Goma na Bukavu. Aha ngo ni Yakutumba yongeye kwambara ugwaga. Reka ndabashiremwa akareresi turabire hamwe ukungene ngo binjiye kuma moto. Aya na mavideo amwe dukura kuri abari kuri tele hariya dusanzwe duhana amakuru bari kuri tele abakongomani nyezina. M23 kukimbia tu, délégation sasa inaingia Uvira, intervention rapide. Son excellence le général Yakutumba anaingiza sasa force yake, inaingia bale bemo nasikiaka sasa babuyu bale babuyu monasikiaka sasa ndo hapa banaingia. Donc M23 itakimbia pika adui mpaka kufe, bana himwa bana mua bana Munyarwanda ule akufe pinya nikuminya tu butoto bukufe, acha paka adui Munyarwanda arudie kwabo. Délégation inaingia sai. Je pense que on est 18h dans quelques minutes. Yes, nibaza ko muhejeje kuyumvira bonyene bivugira wazarendo wanaingia n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye. Hanyuma nagomba ndagize kino kiganiro mu kubahiriza amasezerano twemeranije, nibariza ikibazo kimwe cyo kwiyumvira. Izi mbwebwe za Sarambwe AFC M23 bavuga ko ari abanyarwanda abakongomani bariko baragwanira agateka kabo, kuko na Kagame yakora mubaza ngo M23 ni bari AFC M23, they are not Rwandans, they are Congolese, they are fighting for their rights n'ibindi vyinshi bigera bitandukanye. Ngo AFC M23 ngo sabanyarwanda ahubwo n'abakongomani ngo baharanira agateka nitekane ubwigenge amahoro vy'abantu nyene abantu bama bopoza leta bavuga ngo bashaka ngo transparence, ngo bashaka demokrasi, ngo bashaka ibinabire. Ariko je nkamambaza muri Amerika twemera bubahiriza amategeko, sindumva ngo hariho demokrasi.
nta Rwanda nta gihugu na kimwe cyo muri Afrika muzokumva mutazokumva umuopoza avuga ati demokrasi transparence none izi strategie ntubona ko zaturambiye twe abarundi twamaze guca ubwenge surtout generation zanje abari hejuru yanje gato n'abari inyuma yanje bose ifo ko mutahura ko ibi bintu ngo vya umuntu ariko arayobora ngo demokrasi transparence ngo bajya menshi ngo bagira uku hajya ufashe kwa kundi twiga muri mathématiques chaque élément doit avoir une image d'A B. C'est comme ça. Non, c'est pas obligatoirement. Rero ntibafotore ivyo bo bakoze muri A bace bafata ngo chaque élément doit obligatoirement avoir une image d'A B. Hari ibintu bibiri fixe mu mutwe ama strategie bakoresheje mu kwiba mu gusinzikaza igihugu ariko baca babona ko mengo nabandi bantu bariko barakoresha suko twaraciye ubwenge. Rero tutarandiranye nizere ko mwirirwa mahoro kandi nizere ko procedure zo gutangura kwitegurira kubemera ku bakirisu isabukuru kuko nkora numva hari amahane menshi ngo ntiyavutse ngo igenekezo rya 2025 ivyo sivyo njemwo ariko nkuko uwo munsi wemegwa ari konje naho uri ku kazi usanga baritanze kuri calendrier biriko universellement hari ibintu bita ngo une vérité universelle iyo bavuze ati le soleil se lève à l'est tubizuko nta uhindura nta wundi mushasha araza avuga ati ngo izuba riserukira muri noro canke sinzi nuko rero biri comme c'est une vérité universelle canke ikintu twemeye uko mwisi nzima muri rusangi ndabifurije ntangwe kubifuriza Noel nziza à l'avance nsasiye uko kuko hari abantu batacemera ivy'amadini hari abantu bamaze kuza mu bintu vy'abasokuru hari abantu babarangi hari abantu baba buddhiste hari abantu bagenda batandukanye imyemerere nco tumaje nakunda kuza mu deba imyemerere ariko ari isabato ndavuga ati sabato nziza ari wa Mungu nziza abayisilamu bo basenga misi yose abandi nta gahunda zabo nzingira nabo basenga misi yose ariko kandi no kwirayidi turavuga Eid Mubarak Noel nziza bonane nziza Pasika nziza niba ari Assumption niba ari umunsi mukuru waberanda kubabemera n'ibindi byinshi on respecte umuntu wese muri angle yiwe nico gituma sinabudi nta kintu kinzibira kuvuga ati umunsi mukuru mwiza imyiteguro y'imisi mikuru ya Noel hirya ejo ni réveillon mutegezwa gusuma hakiri kare hariho ejo abatazorara mu ngo bazorara gukesha ahantu hagenda hatandukanye rero ndababibutsa ko nta Free Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe mugire umunsi mwiza.